Nk'uko abatari bake babizi, ibihugu vyose kw'isi amafaranga bikoresha ahanini ava mu matagisi n'amakori abenegihugu baba batanze. Ivyo biruko no mu Burundi. Amatagisi rero n'amakori ni ikintu gihambaye cane ku buzima bw'igihugu, kuko igihugu giheza ayo matagisi n'amakori kikayakoreshamwo ibintu abenegihugu baco bakenera. Uno munsi rero tuza kuyaga kubijanye n'amatagisi n'amakori. Abadandaza bamwe benshi batari bake baratahura ineza yo gutanga amatagisi n'amakori, mbere bagatahura n'intumbero ya leta isaba abenegihugu gutanga amatagisi n'amakori hatibagiwe abadandaza. Ku bw'abo badandaza babitahura, bavuga yuko abo baba ari abadandaza badandaza ibidandazwa bike. Iyo batojwe amatagisi n'amakori babona yuko umengo baribwe. Ivyo bivugwa na bamwe mu badandaza bayaze n'imbonesha kure yanyu Local Media. Iyo bavuze OBR we wumva iki? OBR ujya n'umugambi wa leta. Nkaje natangwe kure ya OBR 2007. Nta n'umunsi n'umwe nigera ngira siba kuri. Ubundi bagize iminsi baza kudukontorora. Je ndaberekani ndabe. Hari bavuga bafagitiriye inzoga ugurishije umuntu ushobora kumuha fagitire kugira arabe yuko utamwivye. Ngiyi kugira arabe utamwivye. Ashatse kumuha fagitire kamwereka uti yifagitiriye jewe ndaguha kugira ndakwereke yuko je gushika igiciro cemewe na leta. Ngiyi iriko nanifi n'izina ry'iwanje ngaha. Ivyo rero twe mu bantu bari hano za amakori, je n'umuntu wa mbere azi imbere, kandi nabo ndabahimiriza kugira baze bararaba ukuntu bateza imbere ikiga ca leta ntigihombeshe. Nivyo hariho abadandaza batari bake tuba turiko turavugana ukumva bidoga ngo OBR ngo nta kindi ikora atari kutwiba. Nawe niko vyumva? Ni kinyoma. Igituma ari kinyoma, niba abandi bagurisha ibintu bitemewe n'amategeko banka kuriha ikori kugira leta ironke akoyoko. Nandi ho hagati ku gatwe kiwanje OBR nico kintu ca mbere yimiriza umudandaza kugira wiyemeze kudandaza ico kintu utegerezwa kuriha ikori ya leta. Kubwawe none iciza cyo kuriha ikori niki? Kuko hari avuga ati je kubera iki ndiha, kubera iki wewe ubibona mu bwiza bwo? Ubwiza bwavyo nkahijya yejo nejo bose biriwe bugaye, ariko je nagumye nuguruye. Bakambaza ati none burariho OBR akira n'ibirabi abatari abavuye bugaye n'uhari wantu bugaye barindira gusa yuko bwira baze kugurura ari uko OBR irakora. Ahubwo byiza OBR ico no bifasha ico no bibwira bokora ijoro n'umurango kugira barabe abugurura inyuma y'amasaha, hama kugira na leta ironka koyoko tagisinje nk'uko bitegetswe, kuko nta mwana n'ikinono, nta umwe avuga ngo ujya bariha undi ngo ntariha, twese uja ku murongo umwe. Mwebwe iyo havuzwe OBR wewe nk'umudandaza wumva iki? Jewe uko ndavyumva iyo numvise OBR numvamwo ikintu kijanye no gutanga amatagisi n'amakori. Yego, abadandaza batari bake baridogera OBR, bamwe bakavuga ati OBR iratwiba, idutoza amafaranga menshi. Wewe ajya amatagisi atangishwa na OBR uyakira gute? Ubona ari umurengera canke ku bwawe arakwiye? Mu bisanzwe ajya amatagisi dutanga nico byakira kumwe. Bo bivanye n'uko umuntu aba ibidandazwa umuntu aba afise, hariho ubona yuko mengo baramurenganije bijanye n'ibidandazwa afise kuntu babingana. Mugo bise bikeyi ushobora kumugura kurenganije, mugo bisanzwe afise byinshi nta kibazo na kimwe kirimo amakora bakwiye. Yego, mbega ku bwawe ubona hari ubwiza bwo gutanga ikori? Yego birafasha, gutanga ikori birafasha kubera ni nyungu ku gihugu no ku munyagihugu wese. Haba rero ku badandaza canke abenegihugu badatahura ineza yo gutanga amakori n'amatagisi,
umuvugizi w'ikigo OBR kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori Stanley Ngendakumana arasigura ineza yo gutanga amatagisi n'amakori. Aha atangura asigura itandukaniro riri hagati y'itagisi n'ikori. Mbega itagisi niki, ikori niki, bitandukaniye? Abadandaza canke abakora rudandaza indandazo zitandukanye, umuntu abumvise bariko baridoga, umuntu aribaza ati mbega babazi OBR ico arico, babazi OBR kijejwe? Mu majambo yumvikana ikigo OBR kijejwe iki? Mpere aho namwebwe muhereye, kwidoga kw'abadandaza canke kw'abenegihugu abari bo bose novuga yuko bidafise ishingiro, kuko ikigo OBR cama kiriko kiratunganiriza abantu kandi hisunzwe amategeko, kandi n'ikigo kizwi kimaze imyaka 10 irenga, kuko cashinzwe mu mwaka wa 2009 no musi tukaba turi mu mwaka wa 2025, mu kuvuga ikigo OBR kiramaze hafi imyaka 16. Rero novuga nti ikigo OBR ni ikigo cashinzwe n'igihugu, cashinzwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gukora nk'ibindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. No kuvuga rero n'ikigo kijanye n'impinduka zariko ziraba zibandanya ziba no kw'isi mu bijanye no gutoza neza amakori n'amatagisi, kuko wasanga ubwa mbere hariho igisata c'amakori yo hagati mu gihugu caba kiri mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro, hakaba n'igisata c'amaduwane wamenga mbere kira nigenga cyo wamenga nta naho gitwarirwa, novuga ndi kuva kera. Rero iyi mpinduka y'igihugu yo gutoza amakori kumwe mu gihugu kimwe ni impinduka yaje igihugu cy'u Burundi kibifashijwemo n'abahinga n'abasanzwe bafashanya n'u Burundi, baca bashinga ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi. Uvuga rero amakori yabayo hagati mu gihugu, yaba ayo ku mipaka bitwita ku mipaka kuvyinjira canke ibisohoka canke biriko biradandazwa hagati mu gihugu, vyose bitozwa n'ikigo kimwe c'igihugu arico OBR. Eko ku badandaza bidoga hariho bumvirije umengo OBR niyishinga amatagisi canke amakori atozwa, bimeze gute? Haba namba nabisiguye neza. Ikigo OBR ni ikigo ca leta cashinzwe na leta kugira ngo cegeranye amakori n'amatagisi. Ayo makori n'amatagisi ashingwa n'inzego z'igihugu hisunzwe kwa kuganira kwa misi yose ku nzego z'igihugu. Hano baha nk'akarorero nko mu makori n'amatagisi atozwa mu gihugu, dufate nk'ikori ku mishahara. Iryo kori si ikigo OBR kirishinga, ni ikori riri mu mafaranga leta isanzwe ikoresha muri twita loi budgetaire. Ndababwire ibikoresho ikigo OBR gikoresha kugira ngo gishobore gutoza amakori n'amatagisi. Hariho ibwirizwa rikuru. Ibwirizwa rikuru novuga itegeko bwirizwa, abanyategeko baraza kumbabarira gatoya, ico twita loi budgetaire. Ni itegeko, ni bwirizwa riza risumba yandi mabwirizwa yose, kuko ni bwirizwa rigenga amafaranga igihugu gikoresha buri mwaka. Aho onye usanga iryo bwirizwa naryo urazi iyo riraca mu baserukira abenegihugu mu nama nshingamateka. Ubwa mbere riratangura rigaharirwa ko n'abanyabuhinga bo mu bushikiranganje butandukanye, harimo n'inzego z'abadandaza. Murazi yuko hariho urwego rwa CFCIB, ihuriro ry'abadandaza risanzwe rihuza abadandaza bose, bagaterera ku mpinyanyuro ziba z'amategeko ajanye n'amakori n'amatagisi. Hanyuma bikava mu bushikiranganje bikaja mu nama nshingamateka mu migwi, hanyuma bikaja mu bashingamateka bose, hanyuma bikarungikwa kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Murazi ko afise abamufasha bo mu buhinga, abahanuzi novuga. Hanyuma nyene icubahiro umukuru w'igihugu agashirako umukono wiwe, hanyuma bakabishikiriza ikigo OBR.
ivyerekeye amakori n'amatagisi bikabona gutozwa ubonye. Rero muca mwumva yuko ikigobere atari cyo gishinga amategeko, ahubwo gikoresha amategeko gihawe n'inzego z'igihugu. Kandi ayo mategeko ni meza cyane kubera yuko aba yaganiriwe ko nabo vyega bose. No kubwira nkandi mategeko ikigobere gikoresha amategeko ajanye n'amakori hagati mu gihugu, loi sur les procédures fiscales et non fiscales. Hariho itegeko ryo mu karere, la loi sur la TVA, itegeko ibwirizwa rigenga ingene novuga nti ikora inyongeragaciro TVA ritozwa muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ayandi uhisunzwe ayo mabwirizwa. Hariho ayandi mategeko novuga nti abavuye ko ama ordonnance y'abashikiranganji canke ama decision ya nyakubahwa komiseri mukuru, vyose muca mwumva yuko atabari ikigobere gishiraho amategeko ngo tuzotoza uku, ahubwo dukoresha amategeko duhabwa n'inzego ziba zibifitiye uburenganzira kugira ngo hatozwe neza amategeko. Wa mukozi wa obere ntaze ngo we naka ngo uzana ya utayazanye ngo ndagufunga canke ndagufungira business yawe. Oya, ategerezwa kugusigurira akakwereka n'ibwirizwa canke itegeko yisunze. Ego kuko turi mu gihugu kigengwa n'amategeko, kandi ayo mategeko ikigobere gitegerezwa kuyakurikiza kubitwega. Ego murakoze cyane. Ikigobere cegeranya amakori n'amatagisi, mbega ku batabizi canke ku babitahura kutariko ikori ni iki? Ikori ni amafaranga umuntu canke ishirahamwe basabwa na leta biciye mu mategeko ku biringo bizwi, kugira ngo baterere mu buzima bw'igihugu ku kintu umuntu adashobora kwikorera ari umwe. Ni ukuvuga ikori rifasha leta, ni intererano umwene igihugu asabwa kugira ngo aterere leta muvyeyi kugira ngo leta ishobore kurangura ya migambi minini adashobora kwikorera. Mu makori niho hava imishahara y'abakozi, mu makori niho hava amafaranga akoreshwa mu kugira ngo leta ishobore kubaka za nyubako nini, ibitaro, amashure, amabarabara, ibiraro, amatara, sinzi ko nayavuze, ibintu mwe n'ivyo binini, umutekano w'abene gihugu. Ivyo ngira ngo murabizi yuko atagihugu na kimwe ata mutunzi n'umwe murababona abo mubana mu makartie canke mubona ni gake umuntu ashobora kwiyubakira n'ikilometero kimwe c'ikaburimbi. Ariko leta ihamagarirwa gukora ivyo bikorwa ku neza y'abene gihugu, ayo n'amakori. Itagisi nayo ni amafaranga leta nyene canke novuga nti amakomine asaba umuntu canke ishirahamwe ufatiye ku c'intwaro yamukoreye. Ni ukuvuga nk'ubu unye ikomine yubatse isoko irafisa itagisi ishobora kucivuga iti aha rero uzoshora igitoki azoca ariha itagisi ingana uko, uzogira iki azoriha itagisi ingana uko unye. Ni ukuvuga leta canke ikomine, kuko nibo batoza amakori n'amatagisi, ifatiye kuco yakoreye umuntu irashobora gushinga iryo tagisi. Kandi iryo tagisi ntiriza ku mwaka. Kenshi itagisi ntiba iri novuga mwibwirizwa canke mwitegeko runaka. Oya, irashobora gushingwa ikavaho hagati mu mwaka, bakabona yuko ritagikenewe iryo tagisi, ibintu nk'ivyo onye. Ego amakori ngira ngo manini nari nababwiye nti ufatiye nka mwebwe abakorera abigenga canke abakorera leta, ayikori ku mishahara y'abakozi ba leta. Iryo ni kori risanzwe riri kuvuga umuntu afise akazi wese ategerezwa kuriha kugira ngo leta nayo ishobore kurangura imigambi. Hariho ikori ku bapangishije amazu, kubera igihugu cabibonye uko umuntu apangishije inzu nawe ari ikori ku mafaranga yinjije. Ku matagisi naho
notanga nk'akarorero nk'itagisi nyongeragaciro TV ni ya mafaranga 18% yiyongera ku kidandazwa cyose umuntu adandaje mu gihe abirekuriwe n'amategeko kugira ngo uwo muntu aguze ico kintu. Urumva hariho ikidandazwa kiguzwe kubera leta yafashije kugira ngo ico kidandazwa gishikaho hantu kandi urakinyoye, nimba ari iyo fanta, nimba ari ayo mazi, nimba ari ntuze ati wewe rero wewe ko utagiye kunywa amazi ya Regideso unyoye kinju canke utagiye kunywa amazi ya Rusengo uri kuranwa ikiyeri terera urihe TVA itagisi nyongera gaciro 18%. Urumva ni tagisi ijanye n'ico nawe uri kurakonsoma uri kurafata muri ico gihe. Ego tukira aho nyene kuri TVA ni kintu jewe nyene ubwanje nama numva abantu benshi bariko baragiharira ko batagitahura neza. Mugabo uragisiguye nibaza ko abantu barumva cyari cyita taxi nyongera gaciro. None mu bisanzwe ko numvirije ingano bisiguye irihwa n'ugiye kugura ikintu kanaka kubera ikitorihwa n'ujya dandaza ko ari we ariko arinjiza amahera. Itegeko riraba tagisi nyongera gaciro TVA ibwirizwa ngo masaba imbabazi abanyamategeko bambabarire nshobora gufata kimwe mu kibanza c'ikindi itegeko ibwirizwa itegeko bwirizwa ibintu nk'ivyo onye mu gikuru nuko dutahura nk'ubu unye yuko ari kijya gitabo kigenga TVA cyashizwe ku mukono na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu. Rero ni igitabo kinini ya cyane gose girimwa impapuro zirenga amajana n'amajana kugira ngo ndacigishe canke tugitahure twese mu kiganiro nk'iki hari aho vyogorana. Mugabe ico twufata niki umbwiye uti kubera iki none washizeho iryo bwirizwa atabikoze uku ntaco notora jewe. Ivyo ari byo byose nakubwiye inkomoko y'amategeko n'amabwirizwa ikigobere gikoresha n'amategeko n'amabwirizwa aba yahaririwe ko nabo vyega harimo n'abadandaza bo nyene. Rero no munsi kuvuga ngo novuga nti noyagira ko commentaire no ya critique hari aho vyongora ariko ingene bikora nuko unye umuntu dufate we washinze ihinguriro rikora ry'amazi sinzi n'ingene Igor Water dufate Igor Water ishinze ishirahamwe ni societe ishinze uruganda rwo gukora amazi. Ni ukuvuga ayo mazi mwene ishirahamwe aravuga ati iki kintu nzoyadandazamwo ako gacupa agafuniko kako ako gapapuro bashirako hejuru amazi nzoyahingura gute umushahara w'abakozi ndiko ndaraba rero ako gacupa jewe kugira ngo ndagakore nyene kabe uko wonye gatwara ndaguha karorero 1,000 c'amafaranga y'amarundi byose ndabishizeko. Akaca avuga ati aha anye nanje nyungu yanje ni amafaranga 100 na karorero. Bisica bisigura ari uko umuntu azoja kurangura mwishira hamwe mu ruganda Igor Water azogura ako gacupa 1,100. Leta rero ikimusabiti wewe rero kubera yuko uri umugwiza tunga kandi mu gushora uzoca mu mabarabara uca mu mabarabara yubatswe na leta umutekano ucungiwe na leta itegeko hariho ibwirizwa rishiraho TVA. Ni ukuvuga utegerezwa kuca ushirako 18% y'iki 1,100 kugira ngo leta nayo ibandanye ikora neza isanasana nayo mabarabara amatara murazi yuko bakoresha amatara ibintu nk'ivyo nta numwe avyihingurira. Ikacivuga iti iyo tax rero sur la valeur ajoutée TVA ni 18%. Wewe rero cuyashirako ngaha anye kandi ku giciro kandi ni uzoyatoza kuko umudandaza niwe yatoza akaca ayazana mu kigega ca leta. Ariko urumva yuko aba yarishwe n'umuguzi kuko amaze kuyashirako ni ukuvuga ca igiciro c'icupa ni haje uza wumva ni 2,000 dufate. Nico kimwe nibi vy'imitobe ibi vy'inzoga zambiye zitambiye canke n'ibindi bidandazwa nyene biroroshe guharura kuko haba hariho igiciro muri izina n'igiciro cyo kudandaza. Uca wumva rero wa mudandaza ataguhaye fagitire
ariko aranka kuguha fagitire akaguha nk'amazi ngo twarasharega urumva yuko aba kwivye aba yivye kabiri ya TVA agomba kuyinyegeza no kuvuga yayitoje ntagomba kuyishikana bica bitera rero ikibazo nibi inye turiko turavuga tuti mudufashe abadandaza bose bakoresha akamashini ku buryo igobere kibona ivyo umudandaza ingene ari karakora n'ivyo ari karakora ku mwanya rero uca utahura ingene TVA ikora TVA itangwa n'umuguzi wanyuma kuko niwe ariha amahera wanyuma bashize ko yose umwe wese yashize ko inyungu yiwe ariko umudandaza niwe ategerezwa kuza niwe ategerezwa kuyifagitira kuyishira kuri fagitire hanyuma akayizana mu kigega ca leta biciye muri obera. Yego murakoze cyane tugenda ntahuye yuko ngira ngo n'abariko bararaba inumunesha kuri baratahuye yuko amakori n'amatagisi ari nkenegwa kugira ngo ashike mu kigega ca leta hanyuma abagaruke ko leta yubaka amashuri amabarabara n'ibindi mugabo hariho ibintu umuntu abona umengo biragoye hariho amakori umuntu yibaza ati ngira ngo aragoye gutoza ndazi yuko abantu bafise akarorero nk'amazu yo gupangisha bategerezwa kuriha amakori ku mafaranga baba bapangishije none ubwo ntababesha obere imenya gute neza na neza ati Stani afise inzu apangishije arihisha miliyoni 2 ku kwezi arashobora kuvuga ko arihisha umiliyoni kandi arihisha miliyoni 2 ako nakarorero kamwe nkaho obere bigenza gute kubesha isi irukwisi irukwiri isi ntawobuza abantu kubesha kuko niko abantu turemwe ikibazo ni mbega obere ikora gute kugira ngo ishobore kugira amahinyuza ikigo obere kirafise ibisata bikwiye sinokubwira ngaha anye ingene bigenda kuko ko bari nko kuburira abo bantu mugatwama turiko turababwira ku maradiyo yose n'imbonesha kure yuko ikigo obere kirafise ibisata vyigendereza bikwiye kugira ngo kimenye vy'ukuri abo bantu bariko barabesha kandi bama bahana aha anye nkumbure nuko mutari mwambwiye kuba mfise ibiharuro vy'abantu bariko bahano eka noneho no mu kumanuka ngaho onye bajye abantu ubona benshi wabonye aho onye ku miryango abenshi n'abantu bahanwe canke bugariwe canke bariko barahanwa baba baje kuvuga ati tubabarire vyaratugoye rero icambere ikigo obere kirafise ibisata bikwiye kugira ngo gishobore guhana kumenya ibiriko biraba harimo n'abababesha ica kabiri turahamagarira umwene gihugu wese kuko nawe wabivuze noneho twatahuriye twese yuko amakori n'amatagisi ariyo kirumara mu buzima bw'igihugu nta gihugu na kimwe gishobora kubaho kidatoza neza amakori n'amatagisi ibihugu byose muri ko ugwaruka birukira ngo mba nigira hanaka ngo mba nigira i Burayi canke muri Amerika nuko bariko baratoza neza amakori n'amatagisi uri kurumviriza kwisi no musi ibibazo canke intambara ihari ni itozwa neza ry'amakori n'amatagisi kuri ibi canke biriya no kuvuga rero amakori n'amatagisi ni novuga nti niwo mutima w'ubuzima bw'igihugu rero kuri iyo mvo nico gituma tutera kamo abene gihugu namwebwe murimwe kudoma urutoki kuri wo wese mubona utanze akararo ruti umuntu naka atoza nk'imiliyoni 2 ariko ugasanga yaje kumenyekanisha nk'ibihumbi 100 abo bantu bose twama turiko turabwira abantu mupanze nk'ubu hariho isuzuma ariko riraba dusaba abantu bose ugasanga umuntu apanze uruzu runiniya rw'uru etage akakubwira yuko ata kontrafise ntibishoboka rero no kuvuga nibagira amasezerano duhwereye nko kuri ako karorero kandi ikigo obere gisavye amakuru kuri uwo muntu abo bantu bayatanga niyo ntererano we wobukoze muga ibirenze ivyo turagira amatohoza n'izindi nzego ziradufasha mu matohoza bakatuzanira ibintu babona yuko ari ibintu nyene bidatomoye kumutanga kori uyu canke uri kandi muri ico gihe mu gihe dusanze hariho ibintu yanyegeje ara 10% vy'amakori yinjiye yari yaranyegejwe urayaronkako no kuvuganye n'icubahiro yaratanze ako kana no kuvuga ni na business na wewe turiko turaganira nimbuzi umuntu
ni mwibanga urashobora ndakwereka igisata utangamwo ayo makuru hanyuma bakagenda mu isuzuma basanze hari amakori yanyegeje n'ibiki byose baramuca amande ayo makori akayariha we nawe ukaronka 10% y'ayo makori yari yanyegejwe dushoboye kubona ni igikorwa rero ca twese si igikorwa ca OBR wewe amakuru ufise uyatanga umwene gihugu ayatange izindi nzego ziyatange ku neza ya twese. Yego murakoze cyane mu guheraheza bwana Stani abadandaza bidogera OBR mwasiguye yuko iyo amategeko ava mpaka gushikaho umuntu atozwa amatagisi cyangwa amakora angana uko abangana abidoga OBR yo babwira iki? Abidoga nta mvo n'imwe yo kwidoga kuko jewe nama niko ndaganira n'abatanga kore hari abamaze kugenda ngo bahanze OBR bakagenda ngo muri Zambia bakagenda mu bindi bihugu byo hafi n'ivyakure ariko nkunda kuvuga nti mpungu gwaha yakimajije amaguru benshi nibo bagaruka bamfasha kwigisha mu biganiro tugirana hari umuntu akubwira ati ndabasavye abadandaza bo nyene bakaca bavuga ati ndabasaba ikintu kimwe dushigikire OBR kuko je nasanze abona abadandaza nkumbure no guhama nimero yabo mukazogenda mukavugana canke ugiye nzogo mu biganiro tugirana uje ukabumviriza bakavuga ati nukuri twasanze amategeko yo mu Burundi ikigo OBR gikoresha n'amategeko meza ku buryo atamudandaza wukuri kuko hari abadandaza atarabukuri umwe agomba gutunga mu kwezi kumwe mwiyinga canke mu mwaka umwe mwe nabo sibo igihugu kigomba igihugu tugomba abadandaza bakora bakunguka hanyuma bagaterera no mu iterambere ry'igihugu rero benshi baca bavuga bati twasanze mu Burundi ikigo OBR amategeko gifise ari amategeko igihugu cagihaye meza cyane gose gusumbya handi baragarutse benshi baragarutse rero uwidoga n'utaramenya neza ingene ikigo OBR gikora n'amategeko cisunga cyangwa usanga ari ukiri mu kinwabi atana kimwe nazi nta na kimwe azi kuko ahanini y'umuntu ari mu makosa menshi hari aho umenga wowe uri kurarondera kumukura muri ayo makosa ni wowe uri mu makosa ati nakari karandondera mbega kuronderera iki dufate nk'abadandaza bakiri mu kinwabi urumva babonye OBR nta rindi jambo bovuga ati atari kuvuga ati aba OBR n'abagesera mugabo ico no babwira nuko OBR turiko turabafasha nukubafasha kugira bagaruke ku murongo kuko hari umuntu usanga yarakwamiye mu kinwabi ku buryo avuga ati none mvuye yuhuhu umwenga ntabwiyo nababarirwa ariko twe tubabwira tuti amakosa yose wowe warakoze we wizanye ukerekana uti jewe n'ukuri hariho ibintu ntatunganije neza narinje rero kugira ndabitunganye hariho n'ikintu bita paiement échelonné canke les mesures de grâce hariho ico twita les circonstances mbega uwo muntu emeze gute kuko n'ibihano mbere washaka ibihano biratandukana hari ibihano mu gihe ari OBR ije kukwironderera ikagufata biratandukanye nuko ari wewe woza uvuga uti je nari nihenze hariho ibintu ntaribwo ntunganye mugabo ikiringo carandenganye mugana agomba kubitunganya muri ico gihe uca wumva na wewe urumva dukorera mu bisata bitandukanye bakorera nabo nyene ku buntu no gutahura yuko turi mu bintu by'amafaranga ibintu bya business umuntu kumutahura rero akamo novuga nti no batera nuko nabo baba barazimiye bozimuruka bagaterera mu iterambere ry'igihugu ntibarindire gufatwa cyangwa kudomwa ku rutoki. Yego ikibazo cyane mu bwana Stani hariho ikindi kintu abantu badatahura neza ni kintu bita mu gifaransa exoneration ibintu bitariha amatagisi canke abantu binjiza ibintu mugabo ntibirihe amatagisi ni bande bafise ubwo barekuriwe kwinjiza ibidandazwa canke ibindi bintu ntibirihe amatagisi bisanzwe vyategerezwa kuri ikibazo c'ama exoneration novuga nti n'ama exoneration ari mu mategeko ayo mategeko ntayo nazanye ngaha anya mugabo vyose biranditswe
nta muntu yiyadukiza ngo jewe ngo ndi exonere canke ishirahamwe. Ivyo onye je kubera nakoze mu gisata kijejwe iterambere api cacitse ADB, ndabizi yuko vyose bihera hariya anye. No kuvuga muri kiriya gisata hariyo leta ibicishije mu gisata kijejwe iterambere irafata iti hariho igisata gikeneye gutezwa imbere. Dufate nkiriyo haraheze imyaka myinshi baravuga ati kumenyesha amakuru ni igisata kikiri inyuma, uburimyi n'ubworozi ni igisata kikiri inyuma, ba mukerarugendo ni igisata kikiri inyuma. Ndaguhe nk'akararo rero bakaca bafata bati umuntu azokubaka ihoteli, umuntu canke ishirahamwe rizokubaka ihoteli iri kuri donc ihoteli ifise ivyumba bingana uko iri kuri standard y'inyenyeri 5 canke kuva kuri 3 gushika kuri 5. Bumva uwo muntu aje guteza imbere igihugu, uwo muntu rero igihugu naco kimere nk'ikimuhebeye nk'intererano y'igihugu muri uwo mugambi. Dutahure yuko ivyo vy'ama exoneration nuko bikora, nukuvuga biri mu mategeko. Nukuvuga rero uwo muntu acagira iki, acaca muri api ADB y'ubu bagasoma itegeko hanyuma akacaza muri OBR. Ivyo vya OBR, ivyo vya exoneration rero muri OBR ntidukunda no kubishirako n'umwanya kuko si ivy'iwacu. Umuntu azana urupapuro akuye muri ADB hisunzwe itegeko, haba handitswe kati hisunzwe ingingi ni ibwirizwa niri uyu muntu azokwinjiza ibintu bingana nuku hanyuma ntazoriha ikori iri, kuko hari aho usanga ikintu kirihigwa utuntu nka 2 canke 3. Rero aha anye nibaza yuko jisi no kwinjira muri birebire. Ego nsubiye ku nk'abubahwa abashinga amateka, hari ibwirizwa itegeko bwirizwa rivuga riti umushinga amateka muri manda yiwe ararikuriwe kwinjiza imodokari imwe atarishe ico twita droit de douane. Si kuvuga yuko atari hariho ayandi makora ajanye n'imodokari ari, ariko leta ivuze ati le droit de douane baca baharura mbega droit de douane dufate ni 0. Ariko nka redevance pollution ajya amafaranga bashirako imodokari imaze imyaka irenga 10 wayiguze irenga 10, hariho na yandi marodevance yandi mahera bijanye ngira ngaha ntavyo mfise, no kuvuga ategerezwa kuyariha. Rero tubitahura uko mu kiganiro nk'iki ico twofata nuko ibi vyitwa exoneration byose biri mu mategeko. Nta muntu yiyadukiza ngo kwiyadukiza bazi umuvuguti ati reka nubaka iyo hoteli leta isaba cyangwa nk'ubu ukacuja kwitoza ukaza umushinga amateka harageze uri umushinga amateka urumva nuko niko wobikora, nibwo buhinga. Muga ntushobora kucuza ejo ngo uvuga uti mpanaje ninjije ibintu najewe mpa exoneration. Oya, biri mu mategeko kandi ayo mategeko niyo abene gihugu bisunga bagerageza kujamwo. Ego muvugizi w'ikigo OBR, ndabashimiye cyane ku kanya muhaye imbonesha kure Look Media. Murakoze cyane kubona mwatugendeye. Ego no kwihangana tugakora umwanya munini nk'uyu unye ni kuneza y'abene gihugu. Dukengurukire n'abazokurikirana ibi biganiro tugiyanye kugira ngo babishirane cyane mu ngiro. Kuzogira ibibazo arashobora guca hamagara kuri nimero itariha y'ikigo OBR 5 ni nimero ikora iminsi n'amasaha y'akazi kuvyerekeye ibibazo umutangakori wese aba ashobora kwibaza. Canke arashobora no gutelefona twebwe nyene umwanya tuzoba turi muri aya mabanga kuri 79 93 45 canke agaca kuri site internet obr.bi. Nizere yuko mwashoboye gutahura ibitari bike bijanye n'amatagisi n'amakori, na cane ineza yo gutanga ayo matagisi n'amakori. Nitwaremo Prosper Niyonkuru, nshimire cyane abadandaza bayaze n'imbonesha kure Look Media, naho ubutaha murakoze.